Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndashimiye Imana ingiriye ubuntu butangaje kugira ngo mbane namwe muri kino kiganiro Saveur Divine mu ntumbero yo kuganira ijambo ry'Imana. Ndabaramukije rero amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti abane namwe agwiriye mu mitima yanyu, mu bugingo bwanyu, mu miryango yanyu hose aho muherereye. N'amahoro dukeneye, niyo mahoro isi yose ikeneye, kuko n'amahoro adatangwa n'ubutunzi tugira mu isi, n'amahoro adatangwa n'ivyubahiro twogira mu isi, n'amahoro adatangwa n'igihagararo umuntu yogira mu isi, n'amahoro adaturuka ahandi hantu hose habaho uretse mu gakiza cy'Imana itanga biciye muri Kristo Yesu umunyanazareti. Uyu munsi nawe utarakira Kristo Yesu ayo mahoro ntayufise. Uyu munsi ni waba utarahindukira nguve mu ngeso zawe za kera mbi, ariko uje mu ngeso nziza z'ijambo ry'Imana z'agakiza ka Kristo Yesu, uyu munsi naho wonezerwa n'umunezero w'igihe gito. Uyu munsi naho wokumva ngo ufise amahoro, ariko n'amahoro ya pirate. Amahoro nyayo na amahoro ava mu kubabarirwa ivyaha, na amahoro ava mu kuva mu rupfu twinjira mu bugingo butagira iherezo ku Mana Data, Imana ishimwe. Ayo mahoro rero abane natwe twese, Imana ibaha umugisha. Nkuko tubimenyereye rero ni mu kiganiro Saveur Divine dufise gahunda yo kwama tuganira ijambo ry'Imana buri cyumweru guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, kandi tukagira na teme tuvugana ko icumweru. Muri kino cumweru rero dufise iri jambo ry'Imana. Imana yabonye ko ari byo byiza iri tuganirije ko riboneka mu gitabo Pawulo yandikiye abigalatiya igice ca 5 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Teme ni ivyamwa mpwemu yera atanga, imbuto z'umwuka wera. Imana ishimwe. Rero reka dusome twihuse iri jambo. Turabona havuga ngo ariko ibyo mpwemu yama n'urukundo, n'umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibuza. Imana ishimwe. Nkuko nari mpejeje kubivuga, turi kuri teme ivuga ngo imbuto z'umwuka canke ivyamwa vya mpwemu yera. Kuva ku munsi wa mbere rero Imana yaratuganirije iciye mu bakozi b'Imana batandukanye, ituganiriza ku mbuto canke ivyamwa by'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana. Uyu munsi rero tugeze kuri kino camwa canke imbuto ivuga ngo kugira neza. Imana ishimwe, la bonté. Haleluya. Ukugira neza canke la bonté dusanga ari kimwe mu bigize Imana, ni attribut imwe mu zigize Imana. Imana ishimwe. Kandi hari attribut zimwe, hari bimwe mu bigize Imana. Imana yabonye ko ari byiza ibiduhaye nk'ingabire. Imana ishimwe. Ariko hariho n'ibindi Imana yibikiye idashobora guha umwana w'umuntu. Ibyo harimwo kumenya byose, Imana yaracibikiye. Hariho gushobora byose, Imana ishobora byose, nico yaracibikiye. Hariho kubera hose icyarimwe, nico Imana yaracibikiye. Ariko Imana ishimwe kandi habwe icubahiro kuko yabonye ko ari byiza
ko hariho bimwe mu bigize Imana yabonye ko ari byiza ibiduhaye nk'impano, nk'ingabire. Muri ibyo rero harimo la bonté, kugira neza. Haleluya, Imana ishimwe. Ukugira neza rero nka kimwe mu bigize Imana bituma umwana w'umuntu yakira imigisha yose Imana itanga muri Kristo Yesu. Haleluya. Ni ukuvuga ngo la bonté de Dieu ituma umwana w'umuntu ni umuryango utuma umwana w'umuntu yakira imigisha yose turonkera muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Natwe tukayihabwa ukugira neza, tukaguhabwa nk'ingabire iva ku Mana. Imana igira neza. Haleluya. Dieu est bon. Natwe rero Imana itwigisha, idukeneye ko iyi ngabire yaduhaye iboneka nk'icyamwa, iboneka nk'urubuto rw'umwuka wera mu bugingo bwacu. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Iyo tuvuga ngo twarakijijwe, iyo tuvuga ngo twarihanye, mbere tukavuga ngo turaba Kristo, ntibikwiye kuba amajambo gusa, ariko bikwiye guherekezwa n'ibikorwa bikwiranye no kwihana. Muri ibyo bikorwa rero Pawulo abibona nk'ivyamwa. Pawulo atubona nk'igiti, igiti kigira ivyamwa, imbuto umuntu ashobora gusoroma, umuntu ashobora kwamura. Rero uyu munsi turiko turaraba kuri kino cyamwa kivuga ngo kugira neza Imana yaduhaye nk'ingabire. Mbega abantu bariko barakwitegereza, abantu bariko baranyitegereza, baragusoroma ko, barakwamura ko kugira neza. Ukugira neza ni iki? Tumaze kubona ngo ku Mana ni kimwe mu bigize ubumana. Haleluya. Ariko twebwe tukagihabwa nk'ingabire. Kandi iyo tugihawe nk'ingabire, tukagihabwa nk'impano, ni ukuvuga ngo impano duhabwa n'Imana tuzisangira n'abandi. Mu byo twahawe, twarahawe ubwa mbere impano zidafadika n'amaboko udashobora gufata, no materiel. Izo nazo Imana itubwira, itwigisha kuzisangira n'abandi. Haleluya. Nk'uko nayo ubwayo ari Imana, yari ifise umwana wayo w'ikinege, itashimye kumugumya yonyene ngo imwisangize, ariko iramuduha. Natwe iramuduha. Si ukumuduha gusa, ariko imuduha kugira ngo adupfire maze aducungure. Rero iyo nyifato y'Imana niyo ikwiye kutubera akarorero twebwe abamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ni ukuvuga rero mu byo twahawe hariho ubwa mbere agakiza nk'ingabire, turagahabwa nk'ingabire kuko nta n'umwe yaragakwiye. Ako gakiza rero iyo umukristo afise iyi mbuto cyangwa iki cyangwa cyo kugira neza, ubwa mbere na mbere yihuta kugira ngo amenyeshe abandi bose iby'agakiza ka Kristo. Haleluya. Asangiza aya makuru abandi bose bakiri mu mwijima, abandi bose bakiri bakiri mu minyororo ya Satani kugira ngo bakugweyo. Imana ishimwe. Iyo umuntu yakiriye Kristo arahabwa ingabire y'amahoro. Iyo ngabire y'amahoro yisangiza abandi. Iyo umuntu afise amahoro mu mutima ayasangiza abandi. Abantu barabuza amahoro mu isi, abantu bariyahura, abantu bafise agahinda gakomeye gakabije, depression. Uyu munsi wamenye Kristo Yesu asangiza amahoro abandi. Imana ishimwe. Wakiriye Yesu Kristo arahabwa ingabire y'umunezero. Haleluya. Iyi ngabire nayo urayisangiza abandi. Hari abarondera umunezero hatariho, mu kwinezereza ko mwisi gutandukanye, ariko si umunezero uri. Umunezero uri mu gakiza ka Kristo. Iyi ngabire nayo iyo umuntu yakijijwe arayihabwa kandi akayisangira n'abandi. Bwira abandi aho umunezero nyawo uri. Imana ishimwe. Kandi iyo twakijijwe, Imana ishira mu mitima yacu kugira impuhwe n'imbabazi, tukikorera imitwaro abandi tukabasengera.
babidusabye cyangwa batayidusabye. Imana itubwira mu ijambo ryayo ngo twikoreranire imitwaro yacu. Imana ishimwe. Mu ngabire Imana itanga ibaha abizeye umwami wacu Yesu Kristo ni nyinshi, sino zidondagura ngo ndaziheze, ariko muri make navuze ingabire yo kwakira agakiza, ingabire y'amahoro, ingabire y'umunezero, kandi no kwikorerana imitwaro tubisangire n'abandi bene data. Ariko hariho n'ibifadika Imana yaduhaye. Imana ihabwa icubahiro. Imana yaraguhaye uburyo uko bungana kose. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo dufashe imfubyi, abapfakazi, aboru, gukora ibikorwa bifadika, gusura abapfunzwe, kuja mu bitaro kuraba abarwayi. Ibyo byose Imana yaraduhaye ubushobozi bwo kubikora. Niba waraye uriye, sangira n'abandi. Niba hari icyo wogira mwene so cyangwa undi muntu atagira, nimusangire. Gira neza ni impano duhabwa na Data. Kugira neza ni icyamwa abantu bose bakwiye kudusoromako. Ni imbuto umuntu wese akwiye gusoroma kuwizera. Mbega uragira neza? Mbega uragira neza mu by'Imana byose yaguhaye nk'umugisha? Uyu munsi ijambo ry'Imana ritwibukije ngo tube abagira neza, kuko ari impano twahawe na Data, kuko ukugira neza ari kimwe mu bigize Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ndabipfurije rero kugira neza mu mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo Imana Data wa twese iri mu ijuru ize ibiduhere umugisha kandi ibiduharure ko nk'ugororoka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.